Abarundi bahamagarirwa kubabarana mu gihe baba bari mu bibazo bivugwa na Innocent Nizigiye arongoye umuryango wa bene Samuragwa mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe bari baramutse bagendera ibitaro Prince Regent Charles mu ntumbero yo kwipfuriza umwaka mwiza abagwayi basanzwe bahagwariye. Ubwa mbere twogira umutima kubabarana, kuko twebwe dusanzwe dufise intumbero. Iyo ntumbero murazi ko tweze kuba dufise umukuru w'igihugu c'u Burundi yatashe, uwo nawe yarafise intumbero yo kubabarana n'ababaye akagirwa n'abaryoherwanye. Ni inkingi imwe muzo tugirako, muri zitatu tugirako, ko turakora n'ibindi bikorwa atari ivyo, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuga ko turi kumwe twese bishoboka. Naco gituma tuvuga duti abo wari we wese aho ashoboye, uko ashoboye, ivyo ashoboye gukora ko twoshobora kuduzanya. No munsi twaje gushigikira abano bantu kugira ngo bashobore kumva ko bova mu bitaro bakaja gukora ibikorwa vy'iterambere, bakaja gukora ibikorwa vy'iterambere vy'igihugu n'ivy'imiryango yabo. Ati kubera iki bacaguye ibitaro Prince Regent Charles kandi abakeneye ubufasha ubasanga no mu bindi bitaro? Niyo Nizigiye aratanga insiguro. Twashimye kuza kuri bino bitaro kubera ko ibitaro bimwe mu bitaro bisanzwe biri mu gisagara ca Bujumbura, kandi akaba ari ibitaro biri muri komine Mukaza. Twararavye intara ya Bujumbura meri, igisagara ca Bujumbura kigizwe n'amakomine 3 agize igisagara. Ayo makomine 3 twaraba hari ibikorwa tugeze kurangurira muri komine ya Ntahangwa, turabona ko tworangurira ibikorwa muri komine ya Mukaza tukabirangurira ku bitaro. Ivyo bitaro rero turabona ko ibitaro bifise abantu bakeneye gufashwa ari ibitaro Prince Regent, ari nayo mpamvu twashimye ko twoza kurangura bino bikorwa kuri ivyo bitaro. Aba tuvuye kwipfurizanya nabo umwaka mushasha n'abantu bari bashitse itarike imwe ukwezi kwa mbere bari mu bitaro. Turavuga ati ko twebwe Imana yatugiriye ubuntu tukaja mu mwaka mushasha turi bazima tutari mu bitaro, reka tugendere kugira ngo dusuhuze abageze kuri iyo sango bari mu bitaro. Agnes Ndayisaba, umwe mu basanzwe bakurikiranira hafi abo bagwayi bafise amikoro make, arashima. Nashaka gushima shimira ubwa mbere ko mwiyumviriye kugendera abagwayi kandi mukiyumvira kugendera ibitaro vya Prince Regent. Muri make ndabacire ku mayange uko ubutumwa bukorwa n'ukuntu ibintu bimeze. Aha muri Prince Regent ni ibitaro kuva na kera muri histoire, maze ko bavuga ko Prince Regent ari ibitaro vy'abakene. Rero no kuvuga umuntu wese abaye transféré ava ruguru aza kuri Prince Regent, muzana kuri Prince Regent. Abagize ama-accident bakaba taco bambaye baza kuri Prince Regent. Kuvuga rero twe tugeza kurondera ukuntu twitangira abo bantu tukabitwararika. Ubutumwa bwanje ndaba abagwaye bwa mbere kubafasha ku mutima, ariko kandi kubafasha no mu kubaho. Ko ntushaka gufasha umuntu agwaye ngo umugaburire, umusengeshe mugabo ataronse imiti, ataronse ico yambara. Ariko byo byose nkabikora ndabifashijwemwo na mwebwe. Hari igihe nkunda kuvuga ko noba ndi umukozi wa mwebwe abagira neza, kuko mwebwe abagira neza muje ntimuronka aho mushikira, ntimuhamenya atari umuntu ari ngaha ngo habereke. Ico rero nibwo butumwa bwanje, nkuko umugwayi yabivuze, ndagerageza uko bishoboka kose nkasabira abana imiti, n'abakuze nyene nkabasabira imiti mu bagira neza. Bamwebwe nk'uko tumenyanye mu misa mpuzamahanga ndabatelefona, rabwira ntihaje ka imeze uku nuku nuku, nihaba hari ico ufise mudufashe. Rero ndashima cyane ko mwigoye mukatuzanira ifungurwa. Namwe nimwibaze ku munsi ntekya ibiro 25 vy'umuceri na 24 vy'ibiharage. Mvuze 24 harama tubitegera, mugabo mumenye ko abesha abagwaye n'abantu baba bakeneye guhaga ku munda kugira ngo imiti babatera ntibatera izindi ngwara. Nongera ndabasaba namwebwe igihe muronse ico muronka, mwibuke ko ngaho hariho abantu bataronka imiti, bataronka ivyuma bagize ama-accident, bataronka amasima babashira kugira ngo amasima antibiotique kugira ngo nashobore gutambuka bishikunde kwakira ave ngaha muri ibi bitaro. Rero muri make mperaheje kubasaba, nabashimiye, nashimiye ibitaro, nongera ndabasaba mugerageze ko mushoboye kose mwagura umutima, mumenye ko abantu bari ngaha nabo nyene ni bene wacu, ni batoyi bacu, nabana bacu,
nibo nyene igihugu cejo, nibo bakeneye kunganirwa kugira ngo bakire. Hariho abana nuko mwasanze bagiye muri dialyse bamaze kugwara insuffisance rénale, navyo birazimvye cane. Hariho n'abamugaye bari paralize, bisaba ko umuntu yigora hagura imiti zimvye. None rero ko muje Imana inahazwe. Uwo asanzwe arongoye umuryango wa bene Samuragwa mu gisagara ca Bujumbura akaba yahamagariye uwo wese abishoboye kugira umutima w'urukundo, ariko kandi bakamana n'umutima wo gufashanya. Abagwayi barenga 40 bakaba baronkejwe imfungurwa zigizwe n'ibiharage, umuceri hamwe n'amasabune.